ikigori cahora kivamwo umutsima, kikavamwo kugaburira ibitungwa, ariko uyu munsi dushoboye no kuronka urukanywa ruvuye muri ico kigori, dufata vy'ukuri ko ari intambwe ikomeye. Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika. Ikinyobwa Amstel Bright giheruka guhingurwa ngaha mu Burundi. Yambaza ati mbega mwiyumva gute mu bushikiranganje kubona ico kinyobwa kiri kw'isoko uyu munsi? Mu bushikiranganje vy'ukuri turahimbawe kubona akamo katewe na leta mvyeyi, leta nkozi, eka mbere biciye mu bushikiranganje aho amahinguriro atari make n'abagwizatunga bafata iya mbere kugira ngo umwimbu ubonetse canke n'ibidandazwa bisanzwe biri ngaha mu Burundi canke ivyo twirimira dushobore kubivyaza umusaruro. Ikigori cahora kivamwo umutsima, kikavamwo kugaburira ibitungwa, ariko uyu munsi dushoboye no kuronka urukanywa ruvuye muri ico kigori, dufata vy'ukuri ko ari intambwe ikomeye. Ati mbega none ko kiri ku giciro kiri hejuru? Nivyo koko ikigori carahinguwemwo iki kinyobwa, ariko ntimwibaze yuko ari urutete gusa rwonyene rukoreshwa mu guhingura irya nzoga. Hariho ibindi vyankenerwa ihinguriro ishirahamwe Brarudi rikura hanze y'igihugu, hariho mbere n'ibindi biva mu bene gihugu ivyankenerwa mu guhingura iyo nzoga, biheza bigafasha kugira ngo ihinguriro rishobore guhingura kirya kinyobwa. Rero igiciro kiri kuno musi ntitwofata yuko ari igiciro kiri hejuru cane, ariko no kugira ngo n'iryo hinguriro riko rirakora ico kinyobwa rifashe rishobore kubandanya rikora, ntiritangure uno munsi ngo ejo tubona yuko ivyo binyobwa bitasubiye kuboneka. Ni muri iyo ntumbero rero iruhande y'ibinyobwa vya Brarudi hiyongerako n'ivyo bikaza gusahiriza kugira ngo ibinyobwa kw'isoko canke abaguzi bakenera bashobore kuvyihereza canke kubironka. Ico mwomenya mbere nuko burya mu bihugu bimwe bimwe hariho ibintu bihingurwa mugo bidaca bikoreshwa aho nyene. Ejo ntimuzotangare mubonye hari gihinguwe ngaha mu Burundi mugabo kigashorwa hanze gusa, kuko bishoboka ko mu Burundi tavyo bashobora kuba bakenera mugabo hakaba ari hahandi babikenera. Amahinguriro rero ahubwo ahamagarirwa kurondera uburyo bwose bushoboka kugira ngo tuduze ubutunzi bw'igihugu mu guhingura ivyo Barundi bakenera n'ibindi bikenerwa n'abandi bo hanze, ariko ushobora gusanga n'Abarundi badakenera cane. Murakoze.